kumenya niyo ryambere ndakuvumbuye biseriye. Check sound check. Batarenza kusuka. Kubera ugomba kuva mu Burundi. Ntuvuge basi yugiye turatumva ngo ingendo baraziroga ngo ingendo bara ntacu uzogenda n'indege uzogenda n'umuduga. Uzogenda kwe kinazanye wambwiye sinzane kamera. Rero nakubahirije twako ndashaka kumenya impamvu wanse ko tuvyeka wanse ko bagusaba abafana. Basi amakuru ya kabosi. Mumeze gutuna kabosi. Ubwo mugende mumeze fresh cyangwa niba kurungi. Uzozeza kumugira umusheri. Cyane nzomubereka. Rero tubivuge byose. Kandi rero urugendo rwiza biri seriye rero. Sivyo hansize Baraka wanje. Hansize. Baraka wacu aragiye. Kagene ndamwambitse impeta kwanza. STV every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV. Muramumeze fresh, jemeze bien, ndi gudu. Nundi munsi kandi reka dushimira Imana twarangije weekend fresh, amagara ni meza. Kubagwaye Imana ibafashe bakize ariko ko bari mu bibazo bigiye bitandukanye bitura Imana kuko ari yo mushobora byose. Ndagwikaze wo dukunda natwe ariko tukakwibutsa ko tugukunda cyane. Jewe ni wa musore wanyu banyita MC Andi. Iyi ni STV. STV iri ngaho kugira ngo ikore byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo wowe ahuri uryoherwe, wowe ahuri uronke inyigisho, wowe ahuri uronke impanuro biciye mu bo duhura, yaba abo tuvumbura, yaba abo twicarana tukayaga, yaba umuntu wese aca kuri STV ahaca kuko haba hari kibazo gishobora gushikira uwundi ariko uwundi akigira kuri cya kibazo kugira ngo ntikizomushikire. Haba ivyiza uwundi vyaba byamugendeye nabi aza kwigira ku vyiza vy'uwundi kugira ngo ejo hirya ejo ibintu bibandanye bigenda fresh. Ndagwikaze kandi kuri STV jenje kugirana nje gukorera introduction ino haratandukanye cyane aho ngiye gukorera ikiganiro kuko nje kurondera umukobwa yitwa Baraka twavuganye bukame namubeshe ko nje kumuraba bisanzwe yambwiye ngo bari ko baramusuka nimba ari kumugirane sinzi aho imbere mu adresse ngoshize kuri ku isoko yo mu Bukirasazi cenda mu telefona asohoke kunda camvuga ati hamwe no korera introduction cyangwa gumana n'umukameraman ashobora kubibona ngomba nkorera introduction ndababwire ngene bimeze jewe impamvu nje kumurondera n'ukuri nimba anshavura shavure. Baraka afise projet yo kugenda mu kindi gihugu ntituzi kimutwaye ariko turashaka kubimenya. Même si ari muri Afrika ariko si kenshi tukunze kuvyumva abakobwa bagiye muri ico gihugu ariko kuba ariko bigiye kumera ashobora kubitubwira canke ntabitubwire. Igikuru nuko mumenya ko ayo makuru ndayafise kandi turagerageza kuyamusopa kugira ngo ibintu bigende neza. Cyo ndabasaba ni kugumana natwe rero ngoma ntange micro ku umukameraman aza kuba ari yeux kugira ngo mpagararanye na Baraka aca tugwamo atuguyemo ca mfata micro content ibintu bizabagiye fresh. Gumana natwe rero. This is STV. Call me and call the MC Mr. Solution. Welcome again na again. Wavuze nga allo. Wavuze nga ku isoko mu Bukirasazi cyemagara. Allo. Wavuze nga ku isoko mu Bukirasazi. Nashitse ngaho ku isoko mu Bukirasazi. Ona reka aranyumva neza. Reka rero dukora umutsi mwe mugumane natwe gusa. Kuva ndakumenya niyo ryambere ndakuvumbuye biseriye. Check sound kimya check sound isawa rero uje yes bakunzi wa STV nkuko nabibabwiye rero tugomba tugesho batubwire n'ingene badusize Baraka ni sawa rero cyane nabangugiye nzotuma ndagiposta waragitse warashitse yungiye ati nashitse oya tuvuga ibishoboka umviriza ntituvuga yugiye gusa uravuga ati je kweri ndagiye none niyo ryambere ndakubonye utsinye kamera kuva ndakumenya kube kuvumbura biraryoha
amajari bataretse no kusuka. Ega ivyo nashatse jewe. Hindukira kwanza barangene bakora gusuka kora akamodele ka bien, hein? Nawe uza kuri hangahe Baraka? Make. None uno muzi mengi story zibaye nyinshi. Amajari bataretse kusuka. None nibabizi ko umuntu bashobora kuba bataramuhereza bisawa ari kumeze neza. Bisawa. Uraho? Hajya Baraka, wowe twibutsa gato y'amazina wahawe n'abavyeyi yose. Celine Baraka Uwase. Umwe tuvugana uracari single cyangwa uri yankuba? Ndi single. Sawa. None. Okay. Aba Diaspora ntibakikwandikira cyane. Arabumereza we. Arabukima. Nawe ndabagu. Yeah. Meze neza rero ariko dukora ikiganiro kujya twara dukora ikiganiro nibisanzwe. Andi ndeka ngende basuke kwa. Ucugera nawe ubonye kamera. Ngira basi Baraka. C'est vrai ça ugomba kuva mu Burundi? Yeah. Wavyumvise? Nfise amakuru ugomba kuva mu Burundi. Ndambeshe. Reka mbanze nsezere mu kibanza ciwe. Nimba ari mu mezi abiri, nimba ari mu mezi atatu sinzi. Nzoca ndabivuga neza yagiye. Ariko nibisanzwe. Kubera ugomba kuva mu Burundi. Ntuvuge basi yugiye turatumva ngo ingendo baraziroga ngo ingendo bara Kera ngira nje yandi reka kuyikumbe. Ntacyo bitwaye je yose nkora ikiganiro waragiye. N'amafoto nayo nzoyabona nimu ashi. Je nzona guherekeza bibaye ngo cyangwa uzanye ndakuvumbuye ugiye ariko ntacyo ndazi ko udashaka kubivuga. Kandi je nzogiposta waragiye. Amara maje kwe. Jera nguma ndamubona hariya. Ndamwitiranya n'umukameraman araho wa Ichirore Films. Rero narinzi ni wari kwaraza aze kutugeranja nga kumbe sine namenye karundi. None Baraka. Mu Burundi harabishe kuba cyane. Araryoshe. Nuko mugende kubera. Basi nituvugiye ugiye go mugende kubera. Nta hantu ngiranje wo wabikubwiye yabesheye. Abeshe. Ntacyo uzogenda n'indege uzogenda n'umuduga. Uzogenda n'umuduga. N'umuduga. Hehe. Ibubanza. Nzogenda N'umuduga. uca urigonga ati aho muvuga indege ndabizi ndazi uzogenda n'indege wo kuri umuntu akomeye cyane ariko rizoba ari rya mbere uri indege canke usanzwe umaze kurira indege Nayo nduri. ariko rizoba ari rya mbere ugiye kuyurira canke uzoba Sindabizi ko nzorira gusa Imana niyantera iteka mu myaka iri imbere ndibaza ko nzoyurira. utegekanya kugaruka ryari uvuye izobugiye Ndashobora kuzogaruka ejo kwanza kugenda no munsi. mugende no munsi nitubesha ndabivuga byose rero twinomye Ibubanza. ni ugiye Muhira. kugira twemere kuzobugiye Bubanza kandi akanzo gashira muri introduction bakumve neza kugira twemere utagiye mu kindi gihugu uno munsi turi itariki 29 yego ku itariki 10 je nawe uzontembere uzoze dukora ikiganiro uri mu Burundi Nta kibazo. utaje bisigura kuzoba waragiye Soshuga sanga ndabuze n'umwanya. okay itariki 10 gushika itariki 15 wowe uri umwanya mu Mr. Ozombwira ndireka ngenda kwanza basuke. Tugire basi neza basi jene kandi yavyivugire sivyo yewe ndagusezeye gira urugendo rwiza turafise abafana yugiye benshi ahariho hose ugiye dufise abafana benshi uzoba turamukiriza je nifuje kugusezera kweli Akoze. kandi niwagera mu ndege uzombwira ingene wahumvise uzombwira ingene wahumvise ongera turungikire n'udufoto washitsi yugiye sirtu hajya mu muji nyene ushitseyo ntiyazogucike kubera kino ugiye usutse wewe washimye ugenda usutse Ese sanzo sukisha jewe. oya uno ari kumengo Kwandaruka kuronka amahera yo kwisukisha. ura amahera yo kwisukisha Uriya. cyabyo bito Andireka nigire yanze. umva dusone twikire basi amakuru ya kabosi mumeze gutuna kabosi ngo mugende mumeze fresh cyangwa niba kurungi Andungika atari jana nawe. none nibibaho karungi ku muntu wowe utaragenda Sindavyibaza. ariko urashavuye kubera tumenya amabanga Ndashavuye nyene. none twavuze yugiye nimba wawe wavuze uzogenda Bubanza sivyo ariko je ndazi si Bubanza kandi ugezeyo uzoduha amakuru ariko ugeze utubwira ati ndi muri iki gihugu
narumvise umunyenga uryoshe mu ndege si uko Indege andi. gusa ndakwemeye uri umunyamabanga vraiment Kangende ko. kandi ni vyiza kugira iba kandi je nzogiposta waragiye mbuzogenda tariki 30 nzoca ndagiposta bukeye so Sawa. ariko basi uzonyereka n'ifoto washitse ugiye mugenzi ntibuzoce buhera unyibagire wibuke ko twaja mu bito mu muce kwanza mbwira yego warampaye ariko kubera wanyankiye ko dukora ikiganiro uvuye kwimura umuceri ujya munsi wo kuri kugenya we ntiwabibonye none oya kweki nazanye wambwiye sinzane kamera rero nakubahirije twakondasha kumenya impamvu wanse ko tuvyereka abantu wanse ko bagusaba abafana ya gusa rega nubundi sinari kuronka ivyo ndabakwiza igikuru gusa we nuko yanaguhaye mane warakoze kandi ariko kandi nyuma y'ivyo ujya murima nimba ukirigwayo nta kuri umwoma nanje nkari mu mwaka basi nanje mukame ndime nzoduha mahera angaha akunda mahera ya mana ya nje ndayakunda kwe none Baraka ciye kwije ndababaye mvoye ngo no bomagura ivyo rusaku gose mfise ndaruvuge nyene rimwe na rimwe ya namugabo atagira ibanga nibiba uzopostinga n'ivyo biramaze yego basi imana izogutwara amahoro indege gushikana yandi niwagera kugaruka kudutembera uzotwibuka abantu bawe ko twaja mu bito twatembera so uzogenda wenyene muri famille cyangwa uzojana n'umuryango wose tugiye gukora iki ntazi ivyo mugiye tuba twaranguye igihugu nzija mvuge vyose uzogenda wenyene ariko niwagira umusheri hari uzobitubwira uzoteza kumugira umusheri cyane nzomubereka rero tubivuge vyose oya Baraka muri no misi kivuga numva ivyo ugira uvuge Baraka muri misi hora afise umusheri vyo amusheri fisi kandi ahantu ugiye arashobora kuba ari yari sinabwiye dukundana ukanga okay ure dukundana usiba kujaye bamundo cuma n'ikibizo cyane emerare kare waramye nginga kuri kamera none ko wabyanse no urenda vyemega n'umuntu ariko ndiyumviye azovumbi ko matamo yagabanutse mukobwa mahera yaheze y'aba diaspora ntibakirungika sawa kaje nitahira akaganiro nashaka nakanyene kumenyesha abafana banje yuko atakanu kancika urusaku ruba rukwiye urazi yora kuri introduction ndagiye kwanza ari ikintu ushaka dukorane urumva nakumbwire cakamara je nanzigira umamahera imare ndaguha igihumbi kimwe yawongereza 2000 ongereze nayo utawugenda yatora renze 2000 ntayo mfise nakore introduction ari ya mu marenga kubera navuga atashaka gusohoka kambona bica bipfa ariko ubu umuti wakoze kandi rero urugendo rwiza biri serie rero sivyo nakoze wa munda rero nsezere bien kujya aho nsezera yo uransize Baraka wanje uransize nikibizo no nambwiye ko nkunda cyo kwita amabazi tarabiyeze ndeka nikibizo bye urugendo rwiza indege uraziyo bayurira uca ngaho uku agenda uku suca mu butero gacugenda oya arazi reka kwigirisha nzoze kukuvumbura uri kuragenda no ariko urazi ko byoshoboka ntibishoboka nk'ubu nzobigerageza aragerageza uri si yego umva sino kuvumbura ntushobora twamenyanye hari umuntu wonyine abizi deja na programme yawe yo kugenda yose turiko turavugana umwe yatuvugana ari nawe nakwiye ko amakuru nta ubizi kwanza imoto hano meze neza imoto yawe irashika ibubanza njani reka kwigirisha bye basi urugendo rwiza merci beaucoup STV Baraka wacu aragiye kagende ndamwambitse impeta kwanza bambika ino akwambi bazokwambika impeta uri muri kiriya gihugu ya y'ubugeni navuze none ko nkunda amen sezera rero abakunzi ba STV ndabasezere ngiye ugiye hose nigiye uzogaruka nimbugiye kurongorwa nimbugiye kurondera ubuzima ubona ndagiye byose bitubwiye gusa nimbugiye muri Saudi utubwira ko ndazi ko atari ugiye bena nabaramukije kwanza oya okay abakunzi ba STV ndabaramukije aho muri hose hama je nta namwe ngira ngende gusa nuko bishika umuntu agatembera
kaja ahantu mugabo nta hantu ngiye nibisanzwe ariko itariki 10 gushika itariki 15 kugira bemere yuko utagiye uzoze dukora ikiganiro nta kibazo n'ivyashoboka jewe niwaza ndakwemereye ibihumbi 100 nta kibazo imana ntiyabidushoboza nzoza bidakunze naho Mr. bizo manzirindire bidakunze urumva bizokunda ikindi barindire umunsi wari wose bizoshoboka uzoze gusa dukora ikiganiro tumenye kukiri ngaha n'ubu ko twari tumaze iminsi tudakorana ibiganiro bisigura ko ntari ngaha bigakunda nawe uzonyemeze kukiri mu Burundi mu gushika ku itariki 15 sawa ninagaruka mu Burundi basi nzoza ndabaramutse Imana ishimwe urumva ko niwagaruka mu Burundi uvuye mu kindi gihugu asante sana ubwo mugene mu kindi gihugu rero nitukivuga basi tuzokivuga ushitseyo uravyemera ariko anoneho ba Ego me basingiye mu kindi gihugu gusa urumva si ngombwa ko umuntu abivuga kwa nitwasha dutangaza ubuzima bwacu bwose gusa aho nzoba ndi hose bamenye ko ndabamiza ku mutima asante sana aho rero urahejeje bye Imana gushikara amahoro kandi indege uzombwira umunyenga wumvise mu ndege nawe nzushaka kuzojya umunsi usengera ahubwo Imana izofasha umunsi umwe nurira indege kandi ari muri minsi nyene ngaha merci beaucoup